Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 10 gitugutu umwaka wa 2025 unani rw'amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi akongera karwanya amabi afatiye ku gitsina kafobe mu mfunyapfunyo ari nayo isanzwe irongoye umugambi bise twirinde ikumirana rwaratunganije ngaha mu gisagara ca Bujumbura inama kuri abo bose berwa n'ikibazo kijanye n'amabi afatiye ku gitsina. Urongoye urwo runani kafobe Agathe Nsengiyumva yaravuze intumbero nyamukuru yatumye bategura iyo nama, aho yavuze kandi ko biteze ko hazoba impinduka ituma ivyo guhohotera abandi bifatiye ku gitsina bizoranduranwa n'imizi. Akaba yanatanze n'impanuro kubahohotera abandi eka mbere akanahanura abahohoterwa ngo bazoze barashengeza ababa babahohoteye. Icatumye tugutungana nayo kino kiganiro ni mu ntumbero yuko amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme azoranduranwa n'imizi ari uko abantu bose abene igihugu bahinduye inyifato, kubera kuko ayo mabi yagiye ararandagata mu gihugu kubera ko harabaye nkuko umenga abantu babifata ko ari bisanzwe, nk'umenga si cyaha cyo kugwanya bose bivuye inyuma. Rero twabonye ko iyo nyifato yuko umenga babifata ko ari bisanzwe, nkuko mu migenzo ya kera umenga umukenyezi namwe twamye turabihanahana mu biganiro yuko ibyabayeho kera mu mico n'imigenzo byohinduka, ntidusubire kubanariza icyo cyaha, icyo tufate ko ari ihohotera ry'agateka kazina muntu. Hanyuma iyo mabi rero afatiye ku gitsina akagabanuka bivuye ku mpinduka y'inyifato n'imigenzo y'abarundi. Twiteze ko inyuma y'iki kiganiro twahanahanye ibyiyumviro bitandukanye, tukaba twiteze ko aho tubaye, aho dukorera, aho mu mirimo itandukanye tujejwe, baba bajejwe intwaro, baba bajejwe ubutungane, baba bajejwe amabanga y'amagara y'abantu, twiteze ko duhindura inyifato tufasha by'ukuri abahohotewe, aba victime, abashikiwe n'ayo mahano, yuko tubafasha ko bonyene batokumva ko umenga buzima bwarahagaze. Twiteze ko kandi na cane cane imbere y'ivyo kwayo mahano yogabanuka mu gihugu aho duherereye, kuko tukumva ko n'abadukikuje abo tubana, abo dukorana, abo turi kumwe mu mabanga atandukanye no mu kibano, yuko twovyumva kumwe kwayo mahano ari ihohoterwa, ari titaza agateka kazina muntu by'ukuri, yuko bose bofata ico caha ko ari kuhohotera agateka kazina muntu, hanyuma tukabigwanya nkuko abandi babivuze twivuye inyuma kugira ngo biranduranwe n'imizi mu gihugu cacu. Ego abakora ayo mabi twobatera kamo ko nabo bokumva yuko ari icaha gukora amabi afatiye ku gitsina ukwasa kose. Twavuze ibitandukanye, twavuze bifatiye ku mubiri, ibikomere, bifatiye ku butunzi, guheba umuryango, guheba urugo, twavuze byinshi. Rero tufata ko tubahanura ko bokumva uko iyo nyifato yaba mu bikomeye, mu byaha bikomeye cyane, haba n'ibindi bomenga nibisanzwe mu migenzo y'abarundi, bomenya ko ari uguhohotera agateka kazina muntu bakabiheba, kandi bakamenya ko bihanwa n'amategeko. Kandi twobahanura ko nk'abantu bashobora kugira ijwi rishika kure, abarongoye amashirahamwe nabo nyene boza baragira amahugurwa bakabamenyesha nk'uko banyakubahwa bajejwe ubutungane hariya abaduhanuye,
nibagerageze bamenye amategeko, bamenye ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko y'u Burundi. Hanyuma mwavuze uti mbega ababikorewe mu bahanura iki? Twebwe ico twohanura nuko kare na kare kera wamenga nakantu kamizwe n'ingoma kakabanga kizira ko bogaserura hanze ko umenga n'umuryango wose uzobuba igicibwa, ndetse ahubwo wabikorewe les victimes mu gihe twogumana iyo nyifato yuko umenga nakabanga yuko kizira kubisohora hanze yuko byinshi twabahanura yuko ahubwo bokumva ni icaha ndico shura kuranduranwa n'imizi kitamenyekanishijwe hanze ngo babishikirize n'abajejwe intwaro hasi n'abajejwe ubutungane eka no kwa muganga na cyane kandi burya uwabikorewe wewe aba meze nk'uwahamutse, ahubwo ikibano umuryango ikibano abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru bamuherekeza bamwakompanye, niko twobivuga nuko no bivuga kandi biguma ari akabanga taramunda ugatarura ibiboze kandi ngo uja gukira indwara arayirata. Nukuvuga rero wewe yaramaze kugwara byaramushikiye mugabo n'abari inyuma mu gihe batokwemera ko byomenyekanishwa kandi bigahanwa n'amategeko n'abari inyuma bizobashikira. Ubwa Meransi Nyabenda arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa aratubwira uko babigenza iyo hari uwituye yakorewe amabafatiye ku gitsina. Icambere tuzirikana nuko amadosiye yerekeye amabi afatiye ku gitsina n'amadosiye akogwa mu mwanya muto, le traitement des dossiers avec célérité. Iyo rero hari umuntu atwituye avuga ko yakorewe amabi afatiye ku gitsina, turamwumviriza tukamwakirana ubwira, tukamwereka ko twiteguriye kumuha ubufasha bushoboka, hanyuma dosiye yiwe tukayikora mu mwanya mwiza. Ariko rero mu bijanye na sentare, kuko nabibabwiye ndi umukuru wa sentare nkuru y'igihugu ya Ntahangwa, nkaba n'umucamanza jejwe imanza z'amabi afatiye ku gitsina. Iyo umuntu yahohotewe ntaca yitura ubwo nyene sentare, biri n'inzira bicamwo. Umuntu arashobora kwitura inyamiramabi hagakorwa dosiye igashikirizwa ubushikiriza manza, le ministère public, hanyuma ibonye biri ngombwa ubushikiriza manza bugashingisha urubanza imbere ya sentare ibifitiye ububasha. Twebwe rero muri sentare tuja kuronka amadosiye ari uko yabanje guca handi hantu yatohojwe ko ari uko basanze ari ngombwa yuko ayo madosiye ashikirizwa sentare. Rero bene ayo madosiye nabibabwiye tuca tuyakorana ubwira bwinshi, umwete mwinshi, ububangutsi bwinshi kugira ngo abo yega batunganirizwe bidatevye. Mu gisata c'amagara y'abantu ngo barafise uko bakira ababitura baba bakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina, nk'uko muganga Inete Iradukunda abisigura. Iyo bishitse tugakira umwana w'imyaka 15 yakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina akaba yibungenze, ikintu ca mbere tumwakirana umubabaro kuko bisa nuko ubuzima bwiwe buba buhuye n'ikibazo kidasanzwe, tukamwakira nk'undi muvyeyi wese tukamufasha kwibaruka, hanyuma tukifuza kandi iyo bishobotse kuri benshi tukabandanya tubakurikirana kugira ngo tubafashe mu vy'amagara yabo azokurikira. Iyo naho ari umuntu w'umwana akiri muto mugabo atashika kuri kico kigero cyo gutwara imbanyi, ico kintu cyambere dukora turakingira ubuzima bwiwe mu kumuha
incanco zikenewe mu kumuha imiti yo kugira ngo dukingire ko yotwara iyo mbanya atifuje canke yuko yokwandura izindi ndwara zica mu bihimba vy'irondoka. Tukaba tuca dushimikira cane nkuko nabivuze yuko iryo hohoterwa kenshi ritera ibikomere vyo ku mubiri ariko rigaterana cane kurusha birushirije ibikomere vyo ku mutima. Ari naho rero duca twifuza yuko yobandanya akurikiranwa n'umuganga yanonoseye ibintu vy'ingwara zihahamuka zifatiye ku mutima kugira ngo bitamutuma iryo hohoterwa rimuta kwiheba canke kwihebura canke guhagarikira ubuzima aho nyene. Tamari Sinigirira yari yaserukiye ibiro vy'intara ya Bujumbura aravuga uko bakora kugira ngo barwanye bene ayo mabi bisunze amategeko y'igihugu. Aha namenyesha ko ihohoterwa rifatiye ku gitsina rifise ingaruka mbi ku iterambere ry'igihugu ngo akaba ni naco gituma bahana bivuye inyuma ababa bakoze ihohoterwa rifatiye ku gitsina. Icambere nuko amategeko ahari yashinzwe n'igihugu yo kubahirizwa kandi wajejwe kuyubahiriza tuza ubwa mbere nk'abajejwe intwaro. Natwe ico gikorwa mu kugikora tugikorana n'amashirahamwe ajejwe guhimiriza bene gihugu mu bijanye no gukinga ayo mabi akorerwa abakenyezi, ariko kandi turafise na service jejwe kugenda kuri tere igashobora kurondera ama information kugira ngo turonke amadone y'ibijanye n'abakorewe n'abahohotewe. Ibyo bidufasha kumenya akaryo iryo tegeko ririko rirubahirizwa mu bijanye n'intwaro. Ihohoterwa ry'umukenyezi eka mbere n'abigeme rikora ku miryango yose, ku mice yose y'abene gihugu. Ribaye rero birumvikana ko rikora rifise ingaruka mbi cyane ku bijanye n'imiryango, mu butunzi eka mbere no mu mibereho y'abene gihugu. Ico gituma ataco tudakora ari gikorwa kidasanzwe kiza imbere y'ibindi kugira ngo dukinge twongere duhane mbere twisunza amategeko abo bose baba bakoze ibyo bikorwa bibi kandi bigayitse. Mukamenya ko iyo nama yari yitabwe n'aberwa n'ibijanye no kurwanya ihohoterwa rifatiye ku gitsina nk'abo mu bushikiranganje bw'ubutungane, abo mu gisata c'amagara y'abantu, abo mu gisata c'umutekano, abo mu ntwaro, abo mu mashengero n'abandi.